agomba ndabasabe twakire Gasore DJ twagiye. Yes sir. Okay. Turacafise umwanya ntaraja nta kibazo. Ikase tumukomera amashi tumwakira cyane. Bon, jewe mvuka mu ntara ya Muyinga. Hanyuma musumwe nanagiye gutembera mu ntara iwacu. Ego. Kandi rero kubw'impamvu zimwe z'akazi nari umuntu usa nk'ukumengo ndafise abantu benshi bamerekeje aho narindi. Ariko nicaye ahantu muri restaurant mbona uyu muntu yinjiye n'abafise amuherekeje benshi gusumba aho nari mfise jewe na protocole ndende mbwa kandi mbona ateye iteka yo kuza kundamutsa niyo musi duherukana. Ni wowe usigere kabisa. Bera twahuye vraiment. Alors, Gasore. Ego. Nihe blague maze kugira gutwenza mugana ukitwenga ko watwengeje abantu? Et surtout ama blague itanwengeje jewe nishobora gutwenza audience fisi. Ah bon, émission. Bwa mbere maza kwikora jewe ikantwenza jewe igatwenza famille yanje igatwenza n'abari imbere yaje. Ego. Iya nyuma ya gutwengeje yavuga ngo iya nyuma ko ari nyinshi ganuze we. Iya nyuma ni mugenge muri boîte nambaye costume. Ego. Ivyo vyagutwengeje? No, en fait, urabona benshi baje kuja muri boîte bambaye twa tuntu twa Slay Queen Slay King. Ariko jewe ubwayo bagiye muri boîte nambaye costume sindamukaye n'amaboko nkuko. Jamais nkoresha telefone. Muyo n'umukobwa ntitunda no kuvugana. Ibari en fait, ubega ndakwiza hano wewe. Ndakuzi quelque part. Kandi non. Est-ce que on vugana na nose na Andalix? C'est normal. Ego. Gasore wavukiye hehe? Wavutse ryari? Ego. Bo jewe navukiye Mwaro ikigorogoro peko. Bo jewe navukiye Mwaro hari tariki 3 kwezi k'umunani 2001. Ico gihe nane naguna nibiki. Navukiye ahantu hitwa mu Kibumbu. Ahantu bita mu Kayokwe abanyangaro muri ho kigigo muri etoro y'abana. Ico gihe nibuka hari saa 8 z'ijoro niyo mpamvu nagize ego ndavyibuka tonto c'est quoi none reka niyo nagira accident bo byarashitse mugabo niyo naburiye amenyo yo mu seconde. Jamais namenyo muze bizo fe umunsi uvuka nyene umunsi uvuka ni wagira nuwa byaje mama yitwa Redegunda aracahari aracahari nabere bamwita mwakizi mu Kirundo amwita umwakirizi umwakirizi my god hama sinateze hariya namaze nka 2 semaines cyenda manuka mu gisagara kurondera tag life office 2 semaines uvutse ego en fait nakuriye mu gisagara cya Bujumbura niho muhira jewe mu yihe quartier nakuriye mu Kinama ego hama amashure mato nayize mu Ngagara muri quartier 10 école Muslim Health and Primary School hama secondaire ndayiga kuri lycée Vugizo hama ayandi nzoyiga hanze. Okay. Nk'abantu umunyeshure mpeze umwaka niga muri faculté de langue. Ndacambara bleu blanc. Secondaire. Byukuri. Ego secondaire. Chemga sinzi ko ari blague nigize kubona numvise umengo hari umusimwe ngo wagize mariage. Si ari wewe cyangwa ari blague na. Goya bige n'ibintu bagira kuri YouTube. Nino bagira kuri YouTube. Okay. Bandemeka abakobwa benshi kandi nanje ntiyaragira ko ntora. Nabonye benshi. Allo, nawe ubwo problème. Ego. Uri umwana mutoyi uri kwirigara uri kumwe n'abagenzi n'iryari watangiye kwiranda konti k'ivyuza abantu bitwenze. Jewe icyo nabitangwe ngiri muri primaire mu gihe twagira icyo twita ama fête scolaire. Ama fête scolaire icyo gihe twagira ama sketch
tube tw'abana bato bato tugakina jewe rero ngiye imbere nkafata mikro naratwenza aba directeur badeje ex directeur n'uwahoze ari directeur mu myaka ya nyuma narabatwenza ushaka bavuga ati so petit là et trop malin bavuga ati je suis malin ego alors nigari kuvuga uti cette fois ndashaka kugira show abantu bagashaka kuza kundaba baka kugira show ubwa mbere sinzagira show yanjye bwite okay d'accord gusa namaja mu mashow y'abandi ariko ndamaze gukora tournée à l'intérieur du pays okay ego ico gihe ndibukana nagiye kuri scène pour la première fois comme humoriste kuko nanakinye na théâtre déjà comme humoriste ari muri Poésie Slam interscolaire 2016-2017 c'est français ndaja kuri scène ndatera blague pa ya mbere afata pa ya kabiri uruhome ngo pa irangarukako ndayirabira ziramanukira nsubiramo kandi ndayikubise kandi penda namago pu pu nanje mu kubasubira ko ndababwira ati po bishaka gusigura yuko wigera blague nibatwenga bien ndahugarukako ego wiyumvise gute binababaza mu mutima no mu mahaha ukavyumva bien imagine ugenda imbere y'abantu uvuga ati nateguye baraza gutwinga bla 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 ukabona bose amaso ngo umurabo n'ikigogonoze en fait mugabo ça n'a pas été comment dirais-je my god le français urumva en fait n'était mbabaje ariko mbo kuba barabirabaho c'est émotion turaba émotion urumva zarambabaje ariko mu nyuma nza kwihutura mvuga ati byamaye ikigwa ndavuga ati ibi inye nkotse sinifuza ko byonshikira kandi ugira kabiri jusqu'à maintenant je n'ai jamais lancé une blague et puis ikashingarukako ico gihe cyaba kubera ibyakubera ikigwa kabisa hanyuma sinzi blague sinzano wari wagiye uramaze kugira amasorti mu bindi bihugu uramaze gukorera hanze ego ndamaze kuja mu ma festival abiri muri Congo iya mbere ari Goma Rire Festival iya kabiri yari Zero Polemique muri Caravandirire twakora Michel Gohuro bandi twatuvuga mu Burundi tuja muri Congo ndamaze gukora théâtre mu Bushinwa muri 2016 Chinese Beach ego ndamaze kuja muri formation si blague mugabo si blague ni vya non c'est pas blague je suis sérieux d'accord ok non c'est sérieux nanje mu Bushinwa ndavuga igishinwa ndamaze kuja muri Kenya muri formation ya cinématographie muri 2014 muri Lola Kenya Skin Film Festival ego wibona uri he myaka 15 myaka 15 nzobari yanze y'isi hariya mu kirere n'abamarayika twatira blague yo Gabriel nawe Mohana alors quand je suivais sur YouTube, donc c'est là que j'ai vu, tu étais invité. Et là, je pense que le show était en français, tout était en français. Exactement. Est-ce que tu es à l'aise à faire les blagues en français, à faire les shows en français? Et oui, exactement. C'est pas seulement en français. Tu peux me faire les blagues en français, en anglais, en swahili, en chinois aussi. Ok. Maintenant, je suis en train d'apprendre la langue finlandaise, Gifini. Ok. Et parce que bientôt j'aurai l'événement là-bas. Ok. Et après coronavirus, j'irai là-bas. Ok, d'accord. C'est la casse gagneuse. Verbe conjugué. Alors, muri show ni wavuze yuko tu as vécu ubuzima butoroshe kera ushobora kuba wagiye muri camp déplacé n'ibiki watubwira un peu passé yawe mu buzima bwawe ikintu cyo caragutushije mu buzima ukavuga uti kuba ndiko ndatwenza cyangwa nkwenga bishobora kuba ariko baramfasha nanje gukira mu buzima bwanje. Ubwa mbere jewe sinatanguye en tant que humoriste natanguye en tant que acteur cinéaste ego ico gihe nibuka nakunda guparticipa mu club culturel mu quartier benshi cyane ego hama ico gihe nibuka nakoze noze casting muri filme yitwa Imashoka ni nayo filme yambereye umuco ariko auparavant narakora bya bindi byo mu club culturel muri quartier tugaza turakora ama filme ama tournage. Et sasa hari ukuntu baza kundondera ku ishuri mama tabizi mama bimenye ntashimwe agafata inkuneti pa sasa mama mukunkubitanye nkubita nk'abandi ba mama omenga ni mushiki barambukatre en fait aramfata ati wa mwana ninde ukwiye kwishuri mushenze bita ngumi kofi ya kikonge uru mama nkubita ariko ndibuka ikibazo yakunda kumbaza ati ibi bintu ngira ugiye kubiheba cyane biheba mama ndetse ndabiheba pa kofi ya radi konzi yakikonde oba nayumvira hariya ariko nagomba ndavuga ati sino biheba donc après quelques jours chando nka casting call
muri iyo filime mashoka ico gihe twara abana bagira kuri 150 baronderamo umwana umwe gusa umu-acteur azoja gukina muri iyo filime ico gihe ndakora mpejeje cyane ndatanga nimero ya mama nani telefone yagenda nari ico gihe c'était en 2013 je me souviens hama turi ngaho nyene bacha telefone mama ati aro umwana wawe yarenganye ifo kuza gusinya kontra mama cyambye ati dai gogo gusaba reka nzaja kuraba mama agiye gusinya sanga asinye kontra ya 1,40,000 wow amazi basariga urumva asinya kontra ya 1,40,000 ico gihe nari ngiye kumara 2 mois muri hotel mu ntara ya Bubanza dukina filme yari filme ya ONG Benevolencia yego hama mbeje yo filme mama zabakubwira ati gabwa ubundi byabiro nakuru mwana wanje urambabarira no kure ushaka kuja gukina hehe naho kuri bire akira bisi gende urumva bitangura kuza pole kwaje urumva hama mama avuga ati gabundi n'umwuga mwana bandanya tukiri ngaho nyene mbeje kiri filme yasohotse imashoka baramutelefona ari muri ati umwana wawe mutegura agira je muri kinyagira formation abandi bana muri East Africa wow avuga ati c'est quoi l'image? C'est telenovela. Urumva mama araza kunura ku ishuri aragenda deja kondondera laisser passer ndagenda umfite yabona nk'ibitangaza urumva ariko ndabandanya kariyere sasa tugeze muri 2000 mvuye muri Kenya cyadushika mu Burundi mbo 2015 ariko rero cyamvuga ati kiwe ndumunyempano burya si shobora kwicara muri kandi ifite impano yaje canja muri théâtre ico gihe nibuka je me suis lancé dans une troupe théâtrale qui s'appelait Tutrama nitwe twayitanguje turakora twakinye théâtre yitwa Machine 26 couleur C kuri IFP ndakora ndabona théâtre pole kwaje biko biraza urumva ariko nabone kwishura ubona ko twadufise amakuru yo kwiga igishinwa nibindi ico gihe bacha batura abana bafise impano biga muri ico gishinwa cyo cyamba nka attaque comédien muri théâtre cyo kina muri théâtre muri Chine naje mu ndayidege no nayiraryoje urumva rero ndaja mu Bushinwa ngarutse nyine muri théâtre ico gihe ndibuka niho naciye ndonga nuze ya ide yo kugira YouTube channel yanje chaîne ya YouTube ndagira ntangogira ama video y'igifaransa kurabona nayo muri monde y'igifaransa deja ama théâtre ibiki ndagira ama video ndayashirako ushize ku video ngo 14 views dans un mois sani kulamba lol ndaraba ndakubita kwindi video 10 views dans 2 semaines aba subscribers viena we ni zero ariko ndabandanya nyine ngaho nyene chandagira umu kanseri wanje azinanye no mutipe yitwa Gisa yakora yari chef de programme kuri Buja FM aransabira ikiganiro urumva ariko suyo inyuma gato nabona Michael Sengazi ari kumwe na Divin baza gukora ibitera mu ngamo Burundi zarena na hihi ati ngavuga ati mwaje ndafise indoto ku mu humoriste vraiment kuko muri théâtre ndakira comedy ndatera amajyana ama blague bagatwenga ibiki bacha bamanuze ya scène ya mbere aho nyine muri za Islam scolaire Islam poésie scolaire ndatwinza abantu vuga sifise impano mbuziki ifuke ndoga formation ndaja kuri Instagram ndandikira Michael Sengazi ndamwandikira ngati ebara bro jewe nzoza hiyo nta so nugi kibazo ico biba sigitera moyo kubera kigingi cyitwa acha français kuri France nanje ntari telefone ari mfise umva bace bari mbabo barayinyivye ibisoma biragahanwa na Mungu urumva ubwo nyene sinamenye na December ko yageze ko Michael Sengazi yaje mu Burundi birabura ariko ronje ku radio kuri ikiganiro ndibuka bangiriye gusara justement nkuko bagira ka justement baca barishishamwo barabivuga nibuka question nyuma bambaje ati Ismail Gasore none wifuza ko oronki iki kugira ngo nawe uteye imbere ndavuga ati cyewe ndifuza wa muntu yoza kumfasha mu bintu byanje akandira ama video akanjana ku masena akomeye nanje nkakina comedy mbeje iki kiganiro cha Fatimo tunja muhira kwiyumviriza turi kumwe na mama nabandi banyuve mu radio natanga ku star mu radio iyi level urumva nyishikanza numva ati imisira aciyemo nza numva aho nyene mu kiganiro umuntu yitwa Marvin Lee acavuga ati Ismail Gasore wa muntu agiye gufasha muri bya bintu byarabonetse telefona kuri ni ndamu telefone acama nimero yiwe mvuye kwishure canja kubura uwo muntu usanga no mudive wa Madrid kubitira fake uraso undi nirascoba balao
duhuye rero umuti urabona ko ari Bob Marley ndavuga rero umuti agiye kumbwira ibiki tupige fake urubu aravuga ati jewe uri jene guri ibiteramo byinshi bya comedy ibiki n'ibiki nari nyine bapeti inzoforomo kugira ngo bagire bazokore nabone babe abayimoriste bazwi cyane nabwo ati yego nite nari nyine cyandata ubukiye bwambwira ati ndagukeneye ifu kurana ba Michael Sengazi numvise Michael Sengazi oh my god c'était mon rêve turabona Michael Sengazi uwo munsi wumfete nakunda kwicara nkuko narataburiye amaguru ndavuga ati ndi kumwe na Michael Sengazi mu ndabe basha ari mu ndabe urumva Michael Sengazi cyo gihe adukoresha formation turi abajene benshi cyane adukoresha formation ya 3 jours pendant 3 jours turakora formation dirige formation hama cyangaranga ndagaragara ku giteramo cya mbere novuga ko ari cyo cyambere umuco w'ibiteramo byose nakoze cyari cyo gufasha en plus niyo mpamvu no mu nkondo naje gufasha abantu icyo giteramo cyari One Love for Yusla One Love for Yusla niwona kubise plagi bavuga ati araje undi mu petit humoriste ibiki n'ibiki natangura gusabira nanje ubwo nyene kiginga ari hajya grand frère arambona ati petit kuya mu kiginga isama comedy ndakubita ntabwo kujya kanoti nandi ndavuga ati oh my god naho nagomba gushika ni ryari watangiye kuvuga uti cette fois ndabonye ko comedian shobora kumfasha ikambesha igashobora gutuma ashobora gutera imbere ico gihe ndibuka ni ngaho nyene muri One Love for Yusla okay kuko n'ibiteramo byambi nabikora mbejeje gusa nta na bisi bama ariko One Love for Yusla baramaye amera renga 10,000 ati fata taxi ndavuga ati ndatuye cyane kandi natsa na bisi ya 350 francs uwo munsi ndatahana taxi chauffeur ndawubye ati pole pole kwa je we urumva nta nafere uje twari bwagireba urumva ariko nazimeretse ku ngufu urumva hamamejeje nja muri kinyisama comedy twahereye ingozi ariho mbere nakubita akanoti ka mbere ewana ndavuga ati ndatangiye kwinjiza nanje akavoyage ruguru ndatangura dusuma mpejeje kinyisama comedy nja mu biteramo byinshi cyane ari byo Bujalole ni byinshi cyane nagiye mu gushika n'ubu ndashimira Imana vraiment donc ubu urumva ko ugiye ko ibijyanye na comedy shaka umugabo w'ubuzima bwawe bagufasha gutera imbere ego n'umwuga kuko comedy uravye fulo mu majewe mbeshije na comedy ndariha Minerval bivuye muri comedy ndiyambika bivuye muri comedy ikoti kuko $800 attention kamera amashivre araberewe kandi $800 800 imaginez $800 merci beaucoup urumva nk'abafise bon manze n'inzu nini cyane bivuye muri comedy wewe nyene bipangiye bamuzi komeje etage nivo zirengaye nanatakatala yakuna nk'abafise n'umuduga wanje bivuye muri comedy vya vrai ego ni waje n'amaguru wapi fise Mercedes ya daje bon marque reka tuza kuverifier ni Mercedes Benz A160 couleur rouge kandi babwire aussi parabrise ya white donc comedy irashaka yagutuma ishobora kubaho umunsi urabayeho neza nkandi ushaka kuvuga uti comedy irashaka gufasha umuntu gatubiteza imbere ariko sinovuga yuko maze gushika ku rwego rukomeye cyane ariko aho ngeze ndahashima ico kibazo nagomba kukubaza indoto yawe ni gushika ku ruhe rwego indoto yanje no kuba umumoriste international nkabungabanya ibendera ryacu mu makungu hose kwisi yose bakavuga ati le Burundi a un talent fort. Est-ce que la fille c'est un angle particulier muri tana yawe humoriste est-ce que la fille c'est un vous t'indage angle angeni iri particulier tandukanye peut-être n'abandi canke ego jewe angle yanje mu bisanzwe jewe nkunze gukorera kuri la culture africaine la culture européenne eko nivyo nkunze kwibaza ko cyane ndagerageza kurikirana aba européen ukuntu bameze ukuntu babayeho agerageza kwikompara n'ibyo muri Afrika yego nakora na imitation nakora en fait nkora amafaza atandukanye muri comedy yego muri 30 secondes urashobora gufata abantu ukabatwenza by'ukuri ari kintu sinzi ko ari kintu office special mavugira abantu bakagira ahantu ashaka gutwenga est-ce que canke ndiko ndakugoye 30 secondes oya nta problème yego est-ce que ça va kubega mwakanye waje allo ndio muri oya mubeze nabe reka maze ntangure neza muce mu ngomera masivyo les dames et messieurs applaudissez-vous Ismaël Kassoure oya
Mama uracashavuye reka bakanitire basuci twenga nawe tusubiremo gato. OK, mesdames et messieurs, applaudissez-vous Ismaël Gasore! Wow! Mama vya mashi ariko komera mashi mama rega. Ego, mumeze neza. Ariko DJ warushe tukubari nawe. Ecco, moi je déjà connu. Au fond, on dirait que c'est un blanc quelconque qui entre ces scènes comme ça. Un blanc quelconque. Hein? Alors, comment est-ce qu'on a différencié entre Afrique et Europe? Et quand tu gagnes mon taxi voici. La fois parce que toi, l'Europe, on a eu quoi, jeu, la guerre mondiale, tu as l'Europe. Pour l'Europe, non, d'un voyage, je vous jure. L'Europe, tu as vu l'Europe, fâché taxi. En fait, il y a un taxi, il y a des skits, non. Taxi, stop, ça va? Guy Kourish, Cairo de Janeiro. Ok, là, c'est ce qu'on est. À chaque fois, les Canameni. Oh, Cairo de Janeiro. Cairo de Janeiro, c'est quoi? Ah, ok, Rio de Janeiro. Ok, là, c'est $60. On y va. Quand, en plus, on a un taxi. Hagis on a un téléphone. Wewe hakoye kubizi ko muravugana acafata n'amayikutere deje agashira ko niyo mbize cyo muravugana ariko nabo muri Afrika gayi wacu nawe yo taxi ara hewe ngiye mucara urase 12 bar ngira uni weekend ngiye gutora muri arena nanga hewe umva fise wibire acha blague tonto ni bona nei tunaenda wewe kandi le problème uri muri taxi uitavye ni telefone yeah en fait achakubira na carte géographique oui chérie. Alors, ok, ça, chérie. Tu vois que ça, chauffeur, tu es merci beaucoup. Tumukomera amashi cyane. Tusaba gutumira ikindi gihe kandi karibu ntiturarangiza turazasangiza umuntu biranejo nahigeje zo kubanza je nta problem wala nitwarangiza baza kunyemera ko dufata selfie nawe selfie no problem okay ça tifate ko reka tubanze twakiriye okay mukomera amashi cyane.